mu yindi mvugo ivyo yatoye Gehazi ntivyari bibi na Elisa kutabitora suko vyari bibi yanse kubitora kubera kitari gihe cyo kubitora ni kuvuga yuko rero umwana w'Imana ategerezwa kuba hasese ibihe akamenya ngo mbege iki gihe ngiye gukora ni gihe cyacu cyo kugikora iki kintu urugendo mfashe ni gihe cy'urugendo twari dukwiye kubaho dusesa ibihe umuntu akamenya n'icyo akwiye gukora mu gihe nimba Yesu yarabikuye kuri bene Isakari kuko niba bonyene mu isezerano rya kera bari bafise iyo faveur yo gushora gusesa igihe ariko mu isezerano rishasha twahumuwe amaso twese nico gituma Yesu yavuze ati mwari mukwiye no gusesa ibihe vy'impwemu. Umuntu wese akora ibimujemwo n'ivyo akora mwishengero ibi bintu vy'intambara zidahera mu mashengero ibi bintu vy'izina duguma dutukwa umuntu agakora ikintu tugatukwa twese umuntu agakora amafuti ugasanga batuvugiye hamwe izi ntambara zose ziguma bona ngo abantu baragwana mwishengero tugenda kugwana turi gitutsi mu gihugu kandi nagenda babwire ko ingorane zose igihugu gifise ni ishengero rya Kristo. Ishengero rya Kristo riraboshwe ishengero rya Kristo ririmo uruvange ntidukundana twigisha amacakubiri utekereze umuntu bibirivuga ngo amacakubiri yarangijwe n'umusaraba Kristo niwe yahejeje amaze kubambwa yatugize umwe mugaha turacafise abungere umwungere yugura Bibiliya agifise amacakubiri mu mutima twigisha urukundo atago dufise twe ubwacu ntidukundana ntidushigikirana ntiturabana urarungika ama invitation ntibakwitabe ukwitavye nibaza ko ari wa wundi ushobora kuba sinzi ngene byo vyagenze urumva hari urwango none tuzotera imbere gute ishengero ry'i Burundi rizoterura igihugu gute tudahuje umutima n'inama turazi urufatiro rw'ijambo ry'Imana turazi ibitegezwa kwigishwa mission dufise niyo kwigisha abantu bakava bagakunda igihugu tukigisha abantu ingene bagira umubano mwiza tukigisha abantu ingene bakwiye gukundana bakwiye kugira ubumwe tukigisha abantu ingene bakwiye guteza imbere igihugu cyane nabone bakiteza imbere ingene batakwiye kwankana twigisha urukundo tukarangiriza twigisha abantu ko bakamenya yuko inyuma y'ubuzima hari ubundi buzima buzobandanya Kristo azoza gutora ishengero kino gihe umuntu wese ni ishengero ibintu byose ni ishengero amashengero ari mu mazu y'ububare ugasanga hariho rogo y'ishengero ku ruhande rumwe ku yindi mire ya kabiri mu nzimwe nyene handitse ko Amusteri n'ibikini none ivyo bintu nibikugora uvange n'ugwiki gutukisha izina rya Kristo ubuzima bubishe bwose buriko butegwa n'ishengero kuko ishengero ni inkingi mu gihugu ihagarariye amahoro n'ukuri ivyo uvuze nivyo cane ugasanga na ma église catholique kandi ma église je dirais bon sindiko ndabacira urubanza ariko bakavuga ati ariko ba protesta mwabaye gute vraiment mwabaye gute nimwe mwamaye ko muragwana aho bigeze paste sinokubesha usanga umuntu yumva atohonyora mu rusengero cyangwa ukavuga uti reka mvume nigendera mu bakatolike cyangwa mvume ngenda niho ngira ngo noruhuka ngo bapfa amafaranga bapfa ivyubahiro ngo bapfa ivyicaro none nk'ubu ndakwanka hama tuzogenda kuniganira mu ijuru je hama ngo data wa twese uri mu ijuru wa twese gutufise so nande mfise data ariko uwize Yesu turankana gute turapfa intebe umuntu je yosanga mwishengero nyoboye akambwira ngo mpiyo ntebe nkambwira ngo mbisa ngwini y'umuryango wanje hoya intebe ndayimuha kuko ngiye munsi y'igiti amavuta tugenda tuyatwaye uwonya akamavuta niwe yobanyisha nego cyane ngwane n'umuntu ngo akende kwibona ni kwa manduwe kuri poto ati nturinde ungwanya ingo ndagupresente ndagusigira ishengero uwo ni jewe ndakugije ukuri kuve mu mutima umuntu yongwanya ngo akenera irya shengero norimuha ishengero ni iki nimba yo riyobora norimuha hama tukaraba ko abo bantu bariyo erega kugira bakuyoboke nuko baba hari ico bari ko arakubonamo nta mpamvu y'intambara nta mpamvu yo kugwana ngo hama ngo dufise ngo mwemu w'Imana ngo dufise reve muri twebwe ngo twuzuye imbaraga z'Imana ngo Imana ngo iri kumwe natwe ngo iratuvugisha sivyo na gatoya nibaza yuko nuzi imbaraga z'umuhamagaro ku mukozi w'Imana umwungere ahubwo anabihunga ati coma nkarubihuka
ni Ariko- ingorane z'ubwungere abungere bahamagawe bari mu buryo butatu hari umwungere usanga avuga ati jewe aha rero nabonye ko aha ni idiri rikomeye akihamagara hari umwungere yihamagara akavuga ati ndiyemeje ngomba kuba umwungere ntacyo Imana yamubwiye hari n'uwundi bakorera inama ahamagarwa n'abantu abantu akamwicarika ati twabonye uzi kuvuga urazi kuganira dutangura ishengero bagategura ni nazo ngorane zabayeho bagiye gutangura amashengero bagabura ivyubahiro hama bagera imbere ibintu vyagenda neza bakaca bagwana ati we tuguma tubona ari we wambara neza cyane kurusha kandi twaravuganye ko twese tuzofashanya abo bahamagawe n'abantu hakabaho rero n'uwo yahamagawe n'Imana je nibaza ko wahamagawe n'Imana adashobora kubahuka gukora intambara oya ntibishoboka ivyo ukunda rero imbaraga z'ibi bihe nimbi mu majambo make mu kugenda gusoza imbaraga z'ibi bihe nimbi nimbi kuko hari abantu bagize ibihe bibi babihinduye kuba bibi abantu guhinduka kw'imitima y'abantu excuse guhinduka kw'imitima y'abantu twahinduye ibihe vyacu kuba bibi hari uruvange oh my god rubabaje cyane pastor nukuri birababaje kandi ndabitahura gose ariko reka ndagusabe kugira ngo ugire akajambo un mot clé ushobora gushikiriza bariko baradukurikirana kuri uno munsi kugira ngo babashe kugira une bonne gestion y'ibi bihe turimo juste pour clôturer kambasome njyaje umuntu agomba kubabwira ni mu gice ca gatanu abami ba mbere abami ba kabiri plutôt murambabarira igice ca gatanu reka mpere ku murongo wa 17 haravuga ngo maze Nabani aramubarira ati kutavyemeye ndasavye nibame ivu ryotwarwa n'inyumbu zibiri kuko uhereye none atakimazi nzokosereza izindi imana miniskire canke ngo ndazihe ikindi kimazi icari cyo cyose atari uhoraho wenyene ubu ni Namani igihe ahejeje gukira aya n'amakuru ya Namani akiri imibembe aha Elisa amajambo ayavuze ko Elisa yanse kwakira ingemu yaramuzaniye feza inyambara abami amaze gukira yashatse gutanga ikimazi kuko ryari itegeko yuko mushikanira umuherezi cyangwa kamenyi yagufashije kugira ngo ushobore kwakira igitangaza turasimba gato niryo ngomba gusozerera ko 24 haravuga ngo babishikanye ku musozi w'iwabo arabibaka araheza abijana mu nzu arabibika uwo ni Gehazi arungika abo bantu baragenda maze araza yinjira aho shebuja ari Elisa aramubaza ati uvuye hehe ga Gehazi uwundi ateka ntaho nagiye 26 aramubarira ati mbega ugira ngo umutima wanje ntiwajanye nawe igihe wa mugabo yajamba igihe waryumvise igihe wa mugabo yava mu mukogote wiwe agahindukira ngo muhure mbega iki ni jambo nagomba kuvuga mbega iki ni igihe cyo kwakira amahera n'imyambaro n'imirima n'imyerayo n'iyimizabibu n'intama n'inka n'abaguranokazi none rero imibembe ya Namani izokoma ko no ku ruvyaro rwawe kugeza ibihe byose maze Gehazi ava imbere yiwe ajejeta imibembe yera nka shereki hari ijambo rikomeye cyane ahantu mwumvise imbaraga z'igihe niryo ngira nsozerereko mu bisanzwe kugira ngo mpine aya majambo ndayegeranye kuko twafashe umwanya uhagije tuzosubira papa zoduhunda ego cyane Gehazi ntiyahowe gutora bijya bintu urabona yaciye ku mugongo shebuja wiwe akurikira Namani kubera ari yumvise ko shebuja atabitoye avuga ati shebuja araretse ubutunzi busubire kweri busubire muri Isiriya bwari bwashitse
aca inyuma y'umugongo agenda kumusaba avuga ati kandi asaba beje ati databuja ukiva harya ngo yaciye aronka abashitsi baje atari yiteze urumva ntumye ngugira ngo umuhereze izo mpuzu kugira ngo ashobore kuronka n'ivyo azimana abantu umuhe n'ivyo bintu ngo yemeye namani ntiyigeza diskita aravuga ati ni honere arasubiye kuvyemera ko yari yavyanse nari nanababaye vyakiri Gehazi rero ntiyahowe kwakira bijya bintu ikitwemeza ko atahowe kwakira bijya bintu ni iri jambo Elisa asozereye ariko aravuga aramubwira ati mbega iki cari igihe cyo gutora amafaranga n'imyambaro n'abagurano kazi cari igihe cyo gutora ubutunzi mu yindi mvugo ivyo yatoye Gehazi ntivyari bibi na Elisa kutabitora suko vyari bibi yanse kubitora kubera kitari igihe cyo kubitora ni kuvuga yuko rero umwana w'Imana ategerezwa kuba hasese ibihe akamenya ngo mbege iki gihe ngiye gukora ni igihe cyacu cyo kugikora iki kintu urugendo mfasha ni igihe cy'urugendo twari dukwiye kubaho dusesa ibihe umuntu akamenya n'icyo akwiye gukora mu gihe nimba Yesu yarabikuye kuri bene Isakari kuko nibo bonyene mu isezerano rya kera bari bafise iyo faveur yo gushobora gusesa igihe ariko mu isezerano rishasha twahumuwe amaso twese nico gituma Yesu yavuze ati mwari mukwiye no gusesa ibihe vy'imwemu ibihe vy'imwemu rero tubisesa gute tubisesa ku buzima bwo kuba mu ijambo via prière na via gusoma parole de Dieu ijambo ry'Imana gusoma ijambo ry'Imana gusabana n'Imana gusenga iyo usenga Imana irakuganiriza Bibiliya avuga ngo ntaco nzokora ntibiyakabanga basavyi banje iyo uri umusavyi w'Imana iyo uri umuntu winginga iyo uri umuntu ukorana n'Imana hari ibintu bidashobora kufa kukubaho nigitangaza nta buzima bwo gusenga abana b'Imana bagifise abantu binjara mu ishengero atankomezi z'Imana bafise donc nta mbaraga z'Imana zikiri mu bera b'Imana abana b'Imana baricara bakakwereka ko barakumviriza ariko ivyo wavuze bagasa nkaho umenga ni imbata bapfa gusohoka portail baca bikunkumura imbata niyo usuka kwa amazi yamara kwikunkumura igasa nkaho umenga nta nitoni nta nimar ry'amazi yayiguyeko nuko abakizwa bakino gihe bameze barakumviriza bakakubwira ngo wi papa ngo turakumva ariko atakina kimwe bumvise kuko tubivuga ku munwa tukabihakanisha imitima yacu n'inyifato twifata kuko iyo abatwumva ivy'Imana ivuga iyo abantu bakira ijambo ry'Imana bakaba mu buzima tubigisha n'impanuro tubaha ishengero rya Kristo ryokomeye cyane ntiryobaye mw'ivyaha ntiryobaye kwivanga none wetekereza abantu wigisha dimanche waheza kubigisha 14 bakaba bari kuri kontware bari kubanwa inzoga bavuye mu ishengero abo n'abakizwa bagiye kwicarana n'abandi bapagani badakijijwe barabizi abapagani barabazi yuko basengera hano kanaka bagiye kuri kontware kunwa inzoga ibiro bisigura gute yabasifo basi bakavuga bati kugira tutatukisha izina rya Kristo reka tugende mu nzu twiyugarane tuzinywereyo nimba ari inyota zibanywesha mugabo si inyota ningeso abantu nibakeneye gukizwa kuko wovuga uti basi jewe nimba ari intege nke ngifise ngomba kuzigira jenyene pardon sinukisha izina rya Kristo baranzi ko nkijijwe baranzi ko ngenda na Bibiliya uko biri kose ngomba kubikora amafuti aba yiwanje ariko simbe nk'abafarisayo bananiwe gukizwa bananirwa no gutanga inzira ngo bahagarara ku muryango bazibira n'abashaka kwinjira niko abakristo bakino gihe basige bameze barananirwa kwinjira ngo bashike neza kandi bakankira n'abandi ko baza kwinjira babankira kubera iki Yesu yari karavuga ati ingeso zanyu zituma bari hanze bataza kwinjira aho muri uranyumva imbaraga rero zibiye ubuzima busabana n'Imana bugira ibanga Bibiliya iravuga muri Psalm ngo ibanga ry'Uhoraho rifiswe n'abamwubaha iyo uri umuntu wubaha Imana ugira ibanga ry'Imana uvugana n'Imana rero nagira ndakubwire yuko nta kindi gikenewe kugira dusese ibihe sozera amafiye kugira dusese ibihe tumenye ibihe turimo ivyo ari vyo nuko tugira ubuzima bwo gusabana nanye n'ibihe
usabana na nye n'ibihe arabikubwira. Igihe Imana yagomba kurandura Sodomu na Gomora, yarabwiye Yesu, abwira mpwemu yera. Imana ibwira Yesu na mpwemu yera, irababwira ati ngiye kubwira umusavyi wanje kuko ntaco nokora ntarinze kubwira umusavyi wanje Aburahamu ntamugishije inama. Iyo uri umusavyi w'Imana, Imana iravugana nawe. Abantu rero bari hejuru ntibashaka gusoma ijambo ry'Imana, ntibakeneye gusenga, ntibakeneye kugira n'imigenderane n'Imana mu masaha 28. Ubajije umukristo bafise isaha imwe yo kubana n'Imana, ntawo baryama badasenze, bavyuka badasenze. Mugabo vyabihe nababwiye, ivyo nibihe biriko biratunaniza, mugi bihe vya Satani turiko turavyitaba. Izi telefone ni kwa telefone yanje ntazi, izi ziraturembeje. Iyi nye niyo nkoresha ndabamwe ubutumwa nkayiteguriramwe ubutumwa. Mugabo ndiko ndavuga ndayigeranije na telefone. Aya Android tuyarara kwijoro ryose. Tuguma tugura amamega, twobura yo kurya ariko ntitubura amamega, kugira gusa Satani tuzimye. Kuko Satani nta rundi rugamba afise yabonye go kuzimya itara mwisi atari uko abasamaza kuraba no kumva. Ni ibiturimo turaraba tukaruha mu mitwe, wagera gusenga ugasenga uri kurayura, ugasenga umunota umwe, umubiri unaniwe kuko wawuruhishije. Satani Bibiri ivuga ngo ndamubonye akoroka nk'umuravyo, ngo kandi ngo arabizi ko afise inzigo nyinshi kuko azi ko afise umwanya mutoya. Wewe ariko araprofita umwanya wiwe, yica yiba atikiza. Mugabana b'Imana turasinziriye, abo munesheje turasinziriye. Gusinzira ni iki? Kuryama mu gitanda sivyo ndiko ndavuga gusinzira mu mwemu. Hatuna nguvu za kumupiganisha shetani, nta mbaraga dufise zo kugwanya umugwanizi. Araturembeje, turamutwara akavuga ati je sininjira hari abantu b'umuriro mu ishengero, tenda kurore kuri portail. Ugasenga ugasimba ugatanga amashikanwa, wagaruka ati subira unyambare vraiment tugende mu vyacu. Nuko abana b'Imana babayeho. Ni kuvuga ngo senkani ni y'Imana, senkani ni ya Satani. None ishengero rizotabara igihugu gute? Ishengero rizohagara mu kirengero cy'igihugu gute? Ishengero rizohagararira umuryango wabo gute? Umwana w'Imana azozana umuco mu muryango gute adafise umwanya wo gusabana n'Imana? Ibihe rero biriko birahindurwa n'ababibamwo n'ababituyemo. Imana ibahezagire. Rero niri jambo sozereye ko Gehazi ntabwo yahowe kubera yatoye bijya bintu. Elisa umuvugishwa ntiyase kubitora kubera bitari vyiza, ntiyase kubitora kubera ngo vyanduye, ngo vyazanye umunyamahanga. Yase kubitora kuko atari gihe cyo gutora amafaranga, atari gihe c'impuzu z'inyambara abana. Wibuke ko gatoya Moridekayi baramurungikiye imyambaro ivuye ibwami. Umwana wiwe amurungikiye Esteri, aramurungikira imyambaro, abwira barya abantu ati subiza iyo myambaro, iki si gihe cyo kwambara imyambaro y'ibwami, ni gihe cyo kwambara amagunira kuko hari urupfu ruriko raturondera. Igihugu kizororanirwa, abarundi n'abarundikazi n'isi zororanirwa mu gihe ishengero rya Kristo risubiye mu mwanya waryo. Imana iduhana umugisha. Urakoze cyane Pastor, numva atakindi kintu numva novuga, ndaryohewe cyane. Papa aragaheza ki numva uruhuye umutima wanje kuri iyo suje. Ego mwarakoze cyane kutwitaba, twavuze rimwe mu mwatwumvise, atari uko mutari mufise ibikorwa byinshi bijanye n'ishengero, bijanye n'ibindi by'ubuzima busanzwe, muga muratwitaba. Uhoraho abaho umugisha. Nawakiriye cyane namwe birabere bityo. Nizere ko nitwasubira kubikora ko muzotwitaba. Ndahari pe. Yesu abamezagirije. Muragahezagirwa nawe. Imana ikomeze kubagura. Amen amen. Reka tubashimire rero nshuti namwe bakunzi ba Empower TV mwakomera dukurikirana kuri no munsi. Nizere yuko twagiranye ibihe vyiza cyane hamwe na Pastor Olivier Irakoze yari karatuganiriza ku mbaraga z'ibihe. Reka ndabasaba gukora subscribe, share na like kuri wowe utarabikora, hama naho ubutaha nizere ko mubandanya mukurikirana ibiganiro byacu. Yesu abahezagire cyane.